Ndabaramukije amahoro y'Imana kuri mwese, Imana ibambere umugisha mwese mudukurikirana kuri no rubuga ngurukana bumenyi. Uyu munsi tugiye kubaganirira ku bijanye n'ukuntu diocese y'Ingozi yatanguye nuko Ecclesia Katolika yagire iratsimbatara mu Burundi. Uyu munsi umutumire twise akaba ari Musenyeri Stanislas Kaburungu. Aya majwi tukaba tuyakesha bagenzi bacu bakurikiranye iki kiganiro muri paruwasi ya Murehe ku munsi wo kugurura yubire y'imikangara y'Imana. Mukaba muri kumwe na Patiri Jean Marie Hakizimana nkuko vyama. Tumutega amatwi. Jewe rero ngira ngo ndababwira utuntu tumwe nzi nibutse ingene diocese ya Ngozi yatanguye. Ibintu vyovugwa ku ntango za diocese y'Ingozi ni vyinshi cane, n'uwo wamara amezi 6 ari vyo avuga vyonyene ntiyobishobora. Hanyuma hari n'ivyo ntazi rero. Diocese y'Ingozi bigero bigeze he? Bizi Imana yonyene. Diocese y'Ingozi rero Papa yayisinyiye yuko ibaye icibare c'Imana mu Burundi tariki 14 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1949. Je nari umusore w'imyaka 14, ubu mfise imyaka 89. C'imyaka 75. Diocese y'Ingozi yarimwo iki ca Kirundo, yarimwo iki ca Muyinga, yarimwo iki ca Ngozi, yarimwo ico ca Kayanza, yarimwo ico ca Ntuzenya ca Bubanza, yarimwo ico ca Cibitoke. Ama province makuru uyu munsi na 6. Muri Cibitoke hari paruwasi Mabayi, muri Mubanza hari paruwasi Busigati zibaye zibiri. Aha mu Kirundo hari paruwasi imwe gusa yitwa Kanyinya. Aha Muyinga hari paruwasi Rugari, hakaba paruwasi Gisanze, hakaba na paruwasi Muramba. Zari zine ngaha muri aka karere kitwa diocese ya Muyinga uyu munsi. Aha muri diocese ya Ngozi hari paruwasi indwi. Ingenda zibatondeshereze ku murongo uko zakurikiranye. Hari paruwasi Busiga 1922. Hari paruwasi Murehe iturimwo 1927. Hari paruwasi ya Gatara 1928. Hari paruwasi ya Musenyi 1934. Hari paruwasi Nyamurenza 1942. Hari paruwasi Ruganza 1945. Hakaba paruwasi Muhanga 1949. Zarindwi uko ndazibatondeshereje ku murongo. Ubu hoho bigeze he? Ntawarije ko zidondagura zose uko zingana. Ubwa mbere hoho iyi diocese y'Ingozi tovuga ko iri mu zavyaye diocese y'Imuyinga, kuko izo paruwasi ziri muri diocese ya Bubanza uyu munsi wa none zaciye zegukira Bujumbura muri 59. Niho diocese ya Bujumbura yatangura. Muri 68 izo paruwasi nababwiye zo ngaha Muyinga na Kirundo zaciye zegukira diocese ya Muyinga. Papa yashize ko sinyati, yashize ko mukono wiwe tariki 5 z'ukwezi kw'icenda muri 68. Ayishinga Marume, niwe mwepiskopi wa mbere w'iyo diocese ya Muyinga. Marume avukana na mama mvyara Musenyeri Martin, niwe mwepiskopi wa mbere w'iyo diocese y'Ingozi. Tariki 3 z'ukwezi kw'icenda muri 61. Aha muri isengero turimwo niho naherewe ubusaserdoti. Murumva ico dupfana na paruwasi ya Murehe. Tariki 5 z'ukwezi kw'icenda muri 68 nanje mba umwepiskopi w'Ingozi. Papa nsinyira ko umwepiskopi w'Ingozi. Hinye ndababwire rero ukugene mbona diocese ya Ngozi yateye imbere, yatejwe imbere n'ivyatejeje imbere diocese y'u Burundi bwose kuva muri 2022 gushika muri 49. Uburundi bwose bwari bufise umwepiskopi umwungere umwe yabanje kuba Imugera, hanyuma aza kuba Igitega. Ivyatunze Ecclesia y'u Burundi muri iyo myaka 1922 gushika muri 49 nibiki. Hinge ndababwire ndudurire ko mvuga ikirundi ca mbere co hambere n'abatabizi babimenyereho. Ecclesia
ekleziya yaje kudukiza uguharika, ekleziya yaje kudukiza uguharika. Muravyumva mwabakenyezi mwe, mwabavyeyi mwe muri ngaha, muravyumva mwabavyeyi mwe. Ndafise katekisimu yo mu 1924, ndafise katekisimu yo mu 1930, ndafise katekisimu banditse mu 1935, ndafise katekisimu banditse mu 1939. Muri izo katekisimu uko zakurikiranye zibwirwa Burundi bwose, zibwirwa abafise amatwi y'ukumva n'abafise umutima wo gutegera. Bati uguharika ni kubi, inyishu yego cyane, uguharika ni kubi. Murumva iryo jambo ribwiwe abarundi, uguharika ni kubi, yego cyane, uguharika ni kubi. N'umuziro mukuru mbere umugabo yo kwabira umugore umwe musa. Murazi cari c'abakeba, umugore yaragira ati none ko jewe yandariye rimwe jo bundi gusa, rimwe gusa akandarira rimwe, ariko haje kwanduze kwa muhimbundu akamara indwi zibiri zose. Muravyumva abanyakugira Imana, abakeba nuko bibagendera, abana bavuka kuri uwo mushinga ntahe. Muri izo ngo zibiri zitatu zine zingahe abana bavuka kuri abo bagore babiri canke kuri abo bagore batatu, kuri abo bakarabana nabo mu maso, ngo uyu ni mwene mama, uyu niwe nshuti mfise, naho abandi si nshuti. Muravyumva abanyakugira Imana, abana bavuka kuri uwo mushinga ntahe, mugabo ku bagore babiri batatu bane bangahe, ngo uyu niwe mwene mama. Inshuti rero mfise si mwene data, ni mwene mama, uwo dusangiye mama, uwo twonse rimwe. Inshuti niyo. Sinzi rero kw'ivyo mubizi, sinzi kw'ivyo mwabibonye, je ndabizi kuko nivyo nakuriyemwo. Nahora ngenda kwa sogokuru wanje n'ukungabira yarangabiye, mama yaramfashe ukuboko aranjana kwa sogokuru arangabira inka. Nuko ivyo ndabizi, mvuga ivyo nzi, mvuga ivyo nabonye, ivyo nabonye n'amaso yanje. Mvuga ivyo guharika, mvuga ivyo guharika. Hiye mvuga ivyo umwana w'umukobwa, mvuga ivyo umwana w'umukobwa wo mu Kirundi c'iwacu akurabana nyina wiwe aheka, nawe agakura aheka. Igihe ataraheka akana karumuna kiwe agaheka umwanana. Siko bigenda n'uyu munsi wa none. Umwana w'umukobwa abona nyina wiwe aheka, ateteka n'iryo, nawe agaca aheka. Igihe ataraheka uwundi mwana agaheka umwanana. Hanyuma bukeye kabiri agatumbera nyina wiwe ngo mama, uwundi ati sa ngiye kwihebera Imana, urutihebeye Imana. Nuko bigenda. Murumva umwana w'umukobwa akitegereza abo babikira bari hajya imurehe, akitegereza abo babikira bari hajya igatara, akitegereza abo babikira bari hajya ikanyinya, akibaza ati none ko babana hafi n'abapatiri ntaco bapfana, bikamujamwo. Nawe gaca kabira akabwira nyina wiwe, akabwira se wiwe ati ngiye kwihebera Imana. Muravyumva abanyakugira Imana ivyo bintu kugene bitoroshe. Murumva umwana, indahiro y'umwana w'umukobwa murayizi, n'indagapfa ndavyara. None murabona abo bantu bose bitwa babikira bari ngaha iwacu imurehe, bakaba Ingozi, bakaba Kanyinya, bakaba ku Ntega, bagakwira Uburundi bwose, barahevye kubaka urwabo, barahevye guheka umwana avuye mu nda yabo. Nivyo ivyo bintu n'ibinyabaki, nimba bitazanywe na Yezu Kristo ndababwira, Yezu Kristo yaradukwegeye. Hirya ndabivuye ndabisubire. Nguyu patiri mukuru wa paruwasi Murezi, nguyu patiri mukuru wa paruwasi Gatara, nguyu icegera ca musenyeri w'intuzenya wo ngaho iwacu Ingozi. No mu yandi madiyoseze hariho patiri mukuru wa paruwasi yindi, icegera ca musenyeri Gitega, icegera ca musenyeri Bujumbura, na hehe mu Burundi ku Kabuko, ngaha hakurya mu Rwanda ku Kabuko
aho hakurya ya Rusizi muri Kongo ku Kabuko, hakurya ya Ruvubu muri Tanzania ku Kabuko. Abo bantu bagenze bate? Kwibana uri mwiza nk'uko kwa patiri mukuru, kwibana uri mwiza nk'uko kwa patiri mukuru, nuko ugasanga ibisore vyiza bitatu bine bibana mu rugo rumwe, atamvange irimo, atamukobwa arimwo numwe. Mwumva ivyo bintu ari ibintu bisanzwe, ivyo bintu vyajehe, vyavuye hehe? Nimba bitavuye kuri Yezu. Ndababwiye Yezu yaradukwegeye. Nababwiye yuko mu ntango za diyosezi ya Ngozi, paruwasi ngaha muri Ngozi na Kayanza zarindwi. Nababwiye yuko muri diyosezi ya Muyinga hari 4. Nababwiye yuko muri diyosezi ya Bubanza hari 2. Zose na zose zari 13. Indwi guteranya na 4 guteranya na 2 ni 13. Uyu munsi ni mirongo. Ariko igikuru si ico suko amaparuwasi bayashinze hariya na hariya. Igikuru nico dushizemwo. Umushinga ntahe yubatse urugo rwiwe, agasezerana n'uwo mugore wiwe Nyakugira Imana, ntarabe iburyo ntarabe ibubamfu, akagira umutima wo kugumiriza ibanga uwo mukenyezi bari kumwe. Uwo mukenyezi nawe ati nta wundi mfise atari urya, kandi bakagumaniriza iba mu buzima bwabo bwose, ntihagire n'umuntu n'umwe wo mu mihana abica n'ikanda. Ivyo nivyo bidutunze. Uwo mugore akagumiriza ibanga umushinga ntahe wiwe, uwo mushinga ntahe akagumiriza ibanga umugore wiwe. Nuko uwo mubikira, uwo mufurera, ntawumenya icyo afise ku mutima, ntawuza gusesa ku mutima we. Abo nibo badutunze, bakatuvugira agasabisho. Nuko uyu mwana agapfukama hajya muhiri wabo ku mugoroba w'ijoro, ari kumwe na se wiwe, ari kumwe na nyina wiwe, naho se wiwe atabari ngaha mugabo agapfukama hamwe na nyina wiwe, bakavuga dawe wa twese uri mwijuru, ubwami bwawe nibukwire hose. Uyu mupatiri mubona isengerere hajya hariho agasengero gatoyi bagorobezamwo abantu. Uwo mupatiri ndavugiye hejuru ico gisabisho mugabo akakivugira ku mutima wiwe, ati uyu munsi twayaje n'umuntu amwira gutya na gutya mukama. Igisabisho c'uwo musaseredoti avugira uwo muntu amuvugira imbere y'umukama, kandi ntihagire n'umuntu n'umwe abica n'ikanda. Ico gisabisho nico gitunze ekleziya y'Imana aha iwacu Murehe, ngaha ku Ntega, ngaho Inyamurenza, ngaha Ikiremba, ngaha Musenyi, muri Ngozi, mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo, muri Tanzania no ku isi yose. Mbaye ndageza ngaho ndaramukije, nitugira amahoro y'umukama.